kuri uyu munsi rero kuwa 31 Gitugutu twabatumiye ngo dusangire umusaruro w'ibikorwa twatanguye kuva muri rusanzwe mwaka. Dutangura turondera abafatanyabikorwa mu ntumbero yo gushika rero kwihangiro rimwe uguterera mu iterambere ry'ururimi rw'ikirundi mu kirundi ngo umurindi w'iterambere rero n'ubuhinga isigizeko nk'isaniro mu kuvuga chirurgie, isanasana operation cyangwa isuzuma mu kuvuga consultation. Kandi burya sinigeno bivuga la conscience y'uko Burundi sinigeno bivuga ukumva yuko Burundi bihera mu rurimi kuko ikintu cya mbere kiduhuza gituma jewe nawe dushobora kuja en communication c'est d'abord la langue. Isana Media. Hama icyo twabahamagariye ngira mwashoboye kukibona mu makete twabarungikiye, twabahamagaye kugira ngo tubahe icegeranyo ikisekeza twatanguye uyu mwaka twise Tujijambo. Icyo twari tugamije ngo tanguze iryo sekeza ibikorwa twashoboye kurangura uno mwaka nibikurikira byose. Ngirema kanya uwo dusangiye ibikorwa ngaha na Pole wahishakiye abashikirize icyo twakoze icyo twabitanguriye. Kuganje nakanyamuneza nange niteka konda muri bitaro gusoma kongera guhura hamwe duhuje inama n'imitima ihangiro ridusanganya rero ari urukundo niteza imbere y'ururimi rwacu rw'ikirundi agaturero katubikiye byinshi ku mwabizigamye haba mu ngo canke mu ngiro mu miryango mu kibano mu gihugu no mu mahanga. Kuri uyu munsi rero kuwa 31 Gitugutu twabatumiye ngo dusangire umusaruro w'ibikorwa twatanguye kuva muri rusanzwe mwaka. Dutangura turondera abafatanyabikorwa mu ntumbero yo gushika rero kwihangiro rimwe uguterera mu iterambere ry'ururimi rw'ikirundi mu kirundi ngo umurindi w'iterambere rero n'ubuhinga isigizeko. Isekeza rero ngarukamwaka Tujijambo ni umugambi w'inama leta gusoma yafatanyije n'ikinyamakuru Jimbere Magazine, Insamizi Kazoza FM, tutibagiye n'ikigo cy'Indimi mu Burundi Academy y'Uburundi. Iyi sekeza rero imaze gutangura hariho ingengangingo twisunze kugira dushobore gushika ku ntambwe twashitseko. Ubwa mbere turazi ko ikirundi rero ari ururimi ruvuga gutandukanye bivuye ku ntara aho umuntu yakuriye, kuko tuvuze intara n'umuntu ngahe Bujumbura murazi ari ukuntu tw'ikirundi bitandukanye n'abantu ba ruguru. Si igikorwa rero coroshe gucura amajambo ku buryo abantu bose bazotangura ku rugero rumwe ico umuntu aba ashatse kuvuga, na cane cane ko mw'isekeza Tujijambo imiryango rero yaciye yugururwa ku mukunzi w'ikirundi wese. Ingingo rero zimwe zimwe tuvuga twashize imbere kugira dushobore gukora iki gikorwa uko twabyifuza ngo kigende neza. Ubwa mbere twararaba uko ijambo rishobora gutahurwa n'abaryumva. Insiguro rero itahuritse ni kimwe mu bintu bikomeye mu ijambo, kuko amajambo atudufasha guhanahana amakuru n'abandi atashobora batumariye. Gucura amajambo adashobora gukoreshwa abantu badashobora gutahura, nibaza ko bamwanya twari kuba dutaye. Ubwa kabiri rero duca turaraba isano ryo bari hagati y'ijambo ubwaryo n'igisata nyezina, kuko twakoreye mu bisata bishika ku ndwi. Hari amajambo tuba tubona nko mu kibano asanzwe akoreshwa cane n'umuntu nk'umuranzi, umukomisiyoneri, tukavuga ko ari umuntu ahuza abaguzi n'abacuruzi kandi agafasha mu kugurisha ibicuruzwa vyabo. Akarorero mu byungane umukuru w'igihugu yamenyesheje ko abaranzi aribo batuma igitoro kizimba. Biroroshe ko umurundi ashobora gutahura ico uwundi yavuze n'iryo jambo kandi ata jambo yitije mu rundi rurimi, ari jambo ryavuye ngaho. Nk'isaniro mu kuvuga chirurgie, isanasana operation cyangwa isuzuma mu kuvuga consultation.
ariko hakaba na autopsy isuzuma ry'ibiziga umwakirizi ni rimwe mu majambo ryatugoye kuko abatari bake batemera ko sage femme yokwitwa umwakirizi, ariko tuvuga ko ari umuntu yita amagara y'umupfasoni n'ikibondo ciwe yibungenze imbere n'inyuma yo kuvyara. Igisata c'uburimbanyi rero nibaza ko nibyo ryo jambo rya mbere twacutse mu gisata novuga art et sport, aho artiste tubavuze ko ari umurimbanyi, kuko umurimbanyi ari umuntu afise ubuhinga bwo gutiyobora agatanga ikintu ciza kuruta ico yatanguje. Nivyo nibaza aba artiste uno munsi bakora, baba bafise ivyo bashaka gushikako hama bagatiyobora ngo batange igikorwa ciza gusumba ico batanguje. Nko rero uvuze uti umurimbanyi wese yerekanye ubuhinga akoresha mu birori vyari vyatunganijwe. Mu kubivuga rero ingorane dusanga tugira, ndasubira kwibutsa yuko atawovuga ingorane duhura nazo. Ingorane tugira nuko dusanga ivyo bisata vyaje uko abazungu babituzaniye, natwe rero dusanga kubera batwigije ko ururimi rwacu naho rutuvuga ivyerekeye ubuhinga bwa ivy'ubu ataco bagipfuye, kubera yuko ari indimi zikenye, kubera yuko ari indimi zitagira agaciro, duca tumera nk'abanebwe, hagira ikije tugakwega mu gifaransa, ikindi caza tugakwega mu gifaransa, ikindi caza tugakwega mu gifaransa. Ico bituma rero ururimi rw'ikirundi rwaka kuba nk'ikiburirane kitagira ikirundi kandi kitakiri ururimi rw'ikirundi. Urumva bica bigorana kuko ururimi rwawe rurata akaranga, ico ni kimwe. Mugabo ikindi kandi nuko abarundi bose batazi igifaransa, kandi ntawovuga ngo ni ngombwa ko bakimenya. Abakeneye kugikoresha barakimenya kandi bategerezwa kukimenya, mugabo hari abandi mu by'ukuri badakeneye kugikoresha. Bariho, barashobora kuba, ubu ni benshi, mugabo bashaka barashobora kuba bake, mugabo bateza kuba bariho. Abo rero birakenewe yuko ubwo buhinga nabwo bubashikira mu Kirundi. Ari nacyo gituma bica bikenerwa yuko amajambo acurwa mu imvo z'ibinyamukuru. Ubwa mbere akaranga k'ururimi, ubwa kabiri abatazi igifaransa. Rero birakenewe kumenyekanisha ubuhinga bijana no kumenyesha ubwo buhinga mu rurimi abantu bumva. Ivyo rero nk'uko bisanzwe biri mu gucura amajambo, birasaba yuko ubuhinga buba bwerwa n'ayo majambo hamwe kuvuga ababurimwo, hamwe n'abahinga b'ururimi, hamwe n'abandi abazi ururimi, baja hamwe bakagorora, bagatanga amajambo biyumvira uko bayumva ahuye n'ikintu, nk'uko n'ibindi nk'uko n'ayandi majambo yose avuka. Kuko umuntu ashobora kuraba ikintu hanyuma akagiha izina, hanyuma iryo zina abantu bakariraba bati mbega ko nzi Ikirundi, iryo jambo koko ryubatse nk'iry'ikirundi. Aho rero niho nk'abatoza ndimi natwe duca tujyamo tukagira tuti oya, iyi nyubako y'iri jambo byari byiza, mugabo iyi nyubako ntijyanye n'iy'ikirundi. Ni ukuvuga abarundi nibo yiyumvamo, tugaheza rero tugahana ijambo, niko byagiye biragenda, tugahana ijambo, hanyuma tukagira tuti iri turumva yuko rimeze neza, ryubatse nk'iry'ikirundi, ridateye isoni, rishobora kuvugwa mu biringo byose, kandi atari rirerire cyane. Iyo ari rirerire muri cyuze abantu ntibakurikiye. Yego, murakoze kumakanya. Nanjye amazuri narasaba n'umumenyeshamakuru, ikibazo nagomba mbaze ko mwegereye ikigo Akademi y'Uburundi, muregera ministere, ngo mwaregereye abajejwe ibimenyeshamakuru kugira aya majambo aze aracika ku rubuga nkoranyambaga ku banditsi, bishitse akagira ugira ikosa agahanurwa canke bakamuhana. Murakoze.
bazana ikibazo cyiza cyane umunsi batumire bari kuba bari hari kuba hariho urwego rw'imenyeshamakuru sense ariko urabona ko bitakunze ko tubana nabo hariho umuzingiranyo tuzotanga tuzobashikiriza kugira babone amajambo n'ibyabaye ariko kandi murabona ko hariho n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji ibinyamakuru bitubamamo kandi nawe nibaza ko ijambo yashikirije ari ijambo ry'ihumure kandi abanarikira ahubwo gukoresha amajambo yacuzwe ingufu z'abacurajambo n'indangamuntu gusa n'izindi twagusa nibaza ko ari ubufatanyabikorwa buzohaba hagati yabo vyega kugira bitorongero ariko nizera ko bizokunda turi kumwe na directeur general wa communication na media muri ministère neza ko bitazogorana cyane ihangiro ari uko ibisekiza ijambo rizana amajambo aza kubinisha ku bibazo bisanzwe biranze ikibano ibibazo dufite uno munsi biramwumvise mu majambo tubacuze mu gisata c'indero hariho nabyo vy'amayagwa dusanzwe twumva gusa indangururamajwi yayo ubwoko bw'amayagwa kuva ku mayagwa niba mvugo mandikano ubumenyi n'ibindi bijyanye n'ivyo ariko rero tukavuga tuti niba ku nshuro igira kabiri muzoba mwari dukumbiye namwe mukaba abafatanyabikorwa mu rwego rw'icigwa kirundi bashobora kwemeza amajambo tuba twacuze kuko twebwe icyo dukora turiko turashira inguvu mu kugerageza kwerekana ko amajambo akenewe ashobora kuva muri twebwe nk'abarundi bo bene ururimi kuko ururimi si urwa akademi y'urundi ururimi si urwa kaminuza ururimi si urw'indamura bitabo gusoma si urwa jimbere magazine canke kazoza FM ururimi rw'abarundi bose nico gituma imiryango iba yuguriye ku bantu bose kugira umuntu wese aze guterera mu iterambere ry'ururimi rwiwe bityo rero umusaruro tuba tubashizeko tuwushikiriza abajejwe kwemeza bibaza ko hariho ivyo bisunga harimo ibintu mugenzi wawe yarabajije by'inyubako y'amajambo arico tubona ngaha turi kumwe ndamwigisha Ferdinando nizera ko rero mu gihe tuzobona ko ururimi rw'ikirundi atari ururimi rukene ariko ari ururimi rukenewe mu buzima bw'umuntu na cane cane iyo yamaze kumenya agaciro kabwo bizokoroha ko n'abandika ibitabo batunganya inyigisho bakoresha ikirundi c'abarundi kuva mu nyigisho z'amashuri mato mato gushika no muri za kaminuza kuko uravye ibi vy'ubwoko bw'amayagwa ahanini biri mu makaminuza ico ni ikimenyetso cerekana ko bishobora gukunda ko amayagwa y'ubwoko ubwo aribwo bwose twoyiga dukoresheje ururimi rwacu kandi abantu baratahura nibaza ko bishobora kuba n'inyishu ku kibazo c'abanyeshuri bananirwa ku mashuri kuko ari ukuyoberwa kubera utatahuye ivyo uri kuriga utatahuye ivyo bariko barakubaza nizera ko rero hamwe n'ubufatanyabikorwa bwacu namwe n'abandi barundi bose bava bakagera bizokunda kuko ntawe ukwiye turira nabi turi mu mwaka wo kwiye turira neza twizera ko bizogenda neza murakoze jewe nari mfashe ijambo nk'uwashinze ino ndamurabikora gusoma murabizi yuko iki cyumviro twari tugize n'umunsi tumiye kw'isi ry'izigiro twawuze gutanga mu ntangiriro y'umwaka hanyuma ndanezerewe rwose kubona kino gikorwa kibaye hanyuma nkanezererwa cyane kubona bagenzi bacu b'abamenyeshamakuru bashoboye kutwitaba bakaza ngo dusangire kino kiyago nagira ndabakingurukire cyane kuko ndazi yuko bibafatiye ntibibuze na cyane cyane muri kino gihe Burundi buri kurakira ihuriro ry'ibihugu bya muri komisa tuko turavuga rero byo gutera imbere amajambo yose dufise mu gifaransa dukoresha mu gifaransa tuzakorera mu kirundi kugira ngo Burundi butere imbere nk'ihanga nibyo rero hangiro twari twahaye ino sekeza c'ijambo hanyuma rero twarayitanguye nk'uko abo dufashanya ibikorwa basiguriye bararonse amajambo yifata kibanza kuko tuvuga ko yifata kibanza kuko rwa rwego
akademi y'Uburundi nturayemeza, nta n'akazinduzi hari yemeza ayo majambo. Mugabo ntitworindira ko urwo rwego ruhaba, twebwe nk'abenegihugu, abenegihugu kuvuga abafise igihugu, abenegihugu kuri igihugu ari rwacu n'ururimi ari rwacu, tubaye turashiraho ayo majambo tuba turayakoresha. Hanyuma urwego nshingwakirundi akademi y'Uburundi niyo rwatangura gukora, tuzoza dusuzume ko yubatse neza, tubwire tuti aha ni sawa canke ngaha ni mukosore, canke ijambo ribandanye hashirweho n'akazinduzi kirimo ayo majambo, hanyuma bimenyekane mu mashuri yose. Kandi burya sinzi ngene babivuga la conscience d'être mu Burundi, sinzi ngene umuntu yokivuga ukumva yuko Umurundi bihera mu rurimi, kuko ikintu ca mbere kiduhuza gituma jewe nawe dushobora kuja en communication c'est d'abord la langue. Urwo rurimi rero iyo tutarumetiza neza canke ngo rube rutosekaye aba ari ikibazo. Rero ndakengurutse rwose ingene umwigisha Nderamihigo yaduherekeje, hanyuma ibyo rero bikerekana kandi bimwe twirirwa turandika tuvuga ibijanye na partenariat public-privé. Umwigisha yigisha muri kaminuza y'Uburundi, l'édition Gusoma, c'est une initiative privée, c'est une entreprise privée, une société privée. Kubona habaho uko gufashanya ikintu cyiza cyane. Ngira bahaye akalista mushaka amanime zobarukira agatabo gatoyi karimo ayo majambo yose muyabone, hanyuma mutangure kuyakoresha mu nganda zanyu zo gushikiriza amakuru. Mu mwaka uza nk'uko basiguriye, twari tugomba yuko iki gikorwa twatangiye gukorana na magazine Imbere na Kazoza FM twikorana n'ayandi ibindi bimenyesha amakuru, ibiganiro bigaca ngaho n'ibikurikira byose. Nagomba mbere yo kurangiza nibutse yuko burya ntushobora kuja mu bintu bijanye n'imico kandi udafise amahera, udafise uburyo. La culture exige des moyens. Igihe cyose twahuye ngaha dusangira ijambo ku mugoroba, birasaba ko dutahana abantu, hari hariho amazi canke ivyema kugira ngo tuzahave tuganira ngo dusange mu kanwa humye, byose byadutwaye amahera yababa miliyoni zimwe muri ayo mahankontro umunani. Hanyuma ugaca ushirako n'ingene twasabye uruganda rwaje imbere y'uko ruzana abamenyeshamakuru bakahaba bagakurikirana bakagira amavideo n'ibiki byose. Urumva ugiye kubiharura byose, ino kampanye gusa y'umwaka umwe yaratwaye miliyoni 10. Mugabo nico kiguzi gisabwa kugira ngo twumve yuko tutegereza kubabara ayo mahera tukasura ngo twumve yuko ni imico kama y'iwacu. Urumva uko twahora twiyumvira ko nk'ibikorwa nk'ibi kugira ngo tubikore turinda kuja gusaba financement, siko none kuja gusaba financement, benda gusaba wasanga ugiye gusaba umunyaburaya utinda gusaba umpe amayero 1000 canke 2000 kugira ngo ushobore kuvuga ibijanye n'ururimi rwawe. Ariko mwumva ivyo bintu bifise est-ce que ça a un sens? Est-ce que murumva yuko Umurundi kugira ngo acure amajambo y'ikirundi arinda kuja kurondera amayero canke amadolari? Numva ko haba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero yuko tubona twebwe mu buryo buke bwacu dushobora kumunganya tugakora kino gikorwa ni intambwe ikomeye cyane, kandi ndazi yuko na mugenzi wanjye Junior Kwisahari araryohewe kubona ibintu biriko biraba.